Ingwara zo mu mutwe ni ingwara nk'izindi, saba dayimoni, uburozi, umuvumo canke ibindi, ariko ziravuga umuntu agakira agasubira akabaho neza nk'abandi. Mu Burundi co kimwe n'ibindi bihugu vyaciye mu ngorane zitandukanye z'imibano na politike, haribonekeza indwara zitandukanye izo mu mutwe zidasigaye inyuma. Ni muri iyo ntumbero ikigo Aruma Burundi kiri kumwe n'andi mashirahamwe bashize ahabona umugambi bise Nabacu, aho bariko bakorera mu ntara zitandukanye. Iyizire Viviane arongoye uwo mugambi aravuga ibirangurirwa muri ico kigo. Kino kigo cacu Aruma Burundi, donc action de lutte contre la malaria, yuguruye muri 2002 exactement, dufise ihangiro rya mbere ryo gukingira ingwara ya malaria. Ukuntu rero twakora, haciye hashigwaho ikigo co kwitaho abantu bagwaye malaria, bakabavura bakanabaha n'imiti. Ico kigo rero catangwa gukora nkuko nabivuze muri 2002 gushika muri 2017. Hama rero muri 2019 catwiyumvira uwundi mugambi twohashira, akaba ari centre d'accompagnement psychosocial. Mu Kirundi novuga yuko ari ikigo citaho abantu bagendana ingwara zo mu mutwe, bafise izindi ngwane zo mu kibano canke muhira, baba bakeneye umuntu abafasha canke akabumviriza. Natwe tukaba dufise ngaha abantu bize ivy'inyifato n'imibano, mu Gifaransa ndabita aba psychologue, kugira ngo bashobore kubumviriza, bakabagirira mu Gifaransa ico twita ama psychothérapie, bakanabasubiza mu kibano, kubera abantu bagendana izo ngwara hariho ukuntu baba bahinduye inyifato mu kibano, rero bikabagora gusubira kwifata nkuko bifata kera. Twebwe rero turabafasha kubasubiza mu kibano kugira ngo bisubire bimere nkuko vyahora imbere yuko bagwara. Uwo mugambi twise Nabacu, akaba ari umugambi wo kwinjiza ubuvuzi bw'amagara yo mu mutwe mu buvuzi bw'ibanze. Uwo mugambi rero turi kumwe n'ubushikiranganji na cane cane n'ayandi mashirahamwe yigenga, twebwe Aruma Burundi, TARS, Miparec n'irindi shirahamwe ryitwa Kapami Foundation. Ukuntu rero dukora ni yuko twigabuye mu ntara zine. Hariho twebwe dukorera mu ntara ya Bujumbura Mairie, TARS igakorera mu Rumonge n'Ingozi, Miparec igakorera Igitega, hama Kapami Foundation igakorera mu makambi y'igipolisi n'igisirikare. Ihangiro ryacu rero ni yuko dushaka yuko ubuvuzi bw'amagara yo mu mutwe bushobora guhera hasi, nkuko nabivuze mu buvuzi bw'ibanze. Nuvuga ko twifuza yuko n'umuntu yoba agendana izo ngwara zo mu mutwe ntarinde gushika kwa urgence, mugabo naho yokwidireja ku ma CDS canke ku ma district, ashobore kuronka umuntu amufasha, ashobore kuronka umuntu amwereka uko ategerezwa kwifata, umuntu ashobora kuvuga umuntu ashobora kumuha mu Gifaransa no vyita premier secours. Nivyo rero twipfuza cane cane. Ikintu rero dukora cane cane muri uno mugambi ni yuko turagerageza guhimiriza abanyagihugu, tukabereka akamaro k'amagara yo mu mutwe, tukabatahuza yuko iyo umuntu agwaye mu mutwe, ikintu nyamukuru co gukora ni kumujana kwa muganga. Turagerageza tukabereka ibimenyetso vy'abantu bagwaye mu mutwe, kugira ngo uvyibonyeko canke ukayibona ku muntu muvukana canke ku muvyeyi canke ku muntu w'umubanyi, ushobora kwirukanga ukamujana kwa muganga. Naho ibiharangurirwa atari bike, Iyizire Viviane aravuga kandi intambamyi bahura, ndetse akanatumira bene gihugu kwitura ico kigo. Intambamyi tubona cane cane ni yuko zino ngwara zo mu mutwe, cane cane akamaro k'amagara yo mu mutwe, ni ikintu kimeze nk'ikintu caribagiwe muri kino gihugu cacu. Ntitubitaho cane nkuko dutegerejwe. Niyo mpamvu rero intambamyi ya mbere ni yuko, icambere ni yuko abanyagihugu benshi ntibatahura icarico akamaro k'amagara yo mu mutwe, kandi abantu barashobora kwihenda bakibaza ngo n'amadayimoni canke n'uburozi.
ugasanga abantu bagendana izo ngwara barakumiwe kandi babwirijwe kubafata mu mugongo bakabafasha kugira ngo bashobore gukira. Ikindi kintu naco ni yuko abanyagihugu bategerezwa gutahura yuko ingwara yo mu mutwe ari ingwara nk'izindi kandi ivurwa nka kurya dushobora kuba turwaye nka malaria tukagenda kurondera umuganga, ni nk'ico kimwe nk'ingwara yo mu mutwe nayo nyene n'ingwara nk'izindi. Iyindi ntambamye nayo nobona yuko twaba dufise ni yuko tutaragwiriza hataraba amavuriro menshi yitaho abo bantu bagwaye bo mu mutwe. Muri uno mwanya ivuriro tuzi cane cane ni kwa Le Gentil kuri CNPK, ni uguhamagara abarundi bose tukagerageza tukabihagarika ntihasubire kuba gukumira abo bagendana izo ngwara canke kubatunga urutoke, kuko umva abo bazifise bose n'abacu kandi tutegerezwa kubitaho nkuko twitayeho abandi bose bafise izindi ngwara. Nayo nyene n'iyindi ntambamye kubona vura abagwayi bacu tukabarungika muhira. Malheureusement ntituraronka iyo opportunité yo kuba dushobora kubaraza nkuko mwayibonye dufise hospitalisation journalière, ni ukuvuga yuko dushobora kumureka akaruhuka turonse nk'umugwayi peut-être arushe canke ari instable pour le moment, turamushira muri hospitalisation journalière kugira ngo ashobore kuruhuka muri uno mwanya tuba tukiri ngaha aye. Mugabo malheureusement twebwe tuvuye ku kazi nawe nyene aca babujije gutaha kubera tutararonka hospitalisation iri complète. Niteretse Emery ariko akurikiranirwa muri ico kigo arashima ingere bamwitwararika, agasaba kandi abafise ingwara zo mu mutwe kwitura ico kigo. Ubwoyi bwanje bwavuye kuri nagize sirimenage y'ibikorwa, nagwaye niga muri kaminuza, umutwe wararemerewe urananirwa kwakira ivyigwa neza. Aha naho baranitwararika, iyo niriwe ngaha ico mbura cyose ndakironka ngerageje kugisaba. Kuko imiti mfata, iyo mfata imiti kandi nibo bangurira imiti, iyo kubw'imiti mfata niyumva merewe neza, uburuhe bwo mu mutwe gushaka gutembera gushaka kugenda ku mabarabara bica bihera. Kigo ndagikuriraho ubwatsi kuko kiranyitwararika mu bihe byose mba ndakikeneye. Mu minsi mikeya imiti nimara kuyipfata nzorondera akazi nanje niteza imbere mu mirimo yanje. Akamonotera abantu nuko ngaha muri kino kigo hasanzwe hari abantu mu nzego zose bakira abandi. Abo bantu ukuje kose ugwaye barakwakira, umwe wese akakwakira mu ruhande rwiwe akakurangira inyishu y'ikibazo cyawe ufise. Kamonotera abandi nk'abarya usanga bagwariye mu mabarabara, usanga baryamye mu mabarabara, usanga bari mu mihana yabo baguma bayerera, no batera akamo yuko boza muri kino kigo bakaza bakabakira bakabagira psychotherapy. Ikigo Aruma Burundi kikaba cari kimenyerewe mu kuvura ingwara ya malaria, ariko ubu kikaba citaho cane abagwaye ingwara zo mu mutwe kandi ku buntu.